Tumamubona. Ego. Wewe ni Kimojene. Ego. Mimi namitwa Santos. Kubera iki Santos? Kubera iki nitwa Santos? Kubera iryo zina nahawe n'abavyeyi banje. Santos kumenga bari ibintu. Santos. Birampiba Santos. Namwe. Izina ryanje nitwa Mutamare yaremye navuka Sanfrate Papa Fresh igitoro cy'umwana yakoze bakomoshye ngo bamwishure wa President Mr. Jean. Umuntu asa n'igipopi wibagiye umwana asa n'igipopi. Mutamare yare umwana yakuze baramunokire igihugu cy'u Burundi. Umwana yakuze bakoma amashini ngo mabije ndi mungu wa President million of Sanfrate Papa Fresh igitoro President wawe nyene umwana asa n'igipopi. Kubireka ku kantu kakimuka ko umwana asa n'igipopi. Buri muntu wese agira ukwasa kandi amahitamo nayo umuntu ayaba ntagira ipopi babikora barabiye kuri twe. Uyu muhungu uyu asa n'igipopi. Umuvyeyi mukuri mwita yaramwitegereje aravuga abona barahuye ukuntu ati uyu mwana asa n'igipopi. Arano uzobivuga cyakumena kuva mu buto bwanje mama yamye mpamagara umwana w'igipopi. Nawe turabikunda mama igipopi kimeze gute ngo igipopi sana nawe gihagaze ngo igiye muri fire nakibona igipopi kweli nibyo cyane mama gikunze nanje kugeza uyu mwanya ndi umwana asa n'igipopi. Yego tubasanze ngaha muri kumuganira naho twabakiremo mutubabarire n'umunsi mukuru kandi umunsi mukuru bisanzwe biteguriwe cyane. Ukari kubera ibi birori byagenze gute kugira ngo mushobore kuba mutegura ibintu biba byananiye abantu benshi? Bo reka mfate ijambo nyamukuru urase kivuga umukozi niyo mvuga imbere ya bose mwaro peti n'amaguru. Uyu munsi mukuru vraiment aturaryoheye kuba turi hano mbe hano bayita gute Kimwe wa mukosi wanje urukumva rero muri Jardin Public rero rero twakuryoherwa nka team na famille mu gusitse July turi ngaha anye kuko kuryoherwa abizi nawe hari igihe bisaba ngo atereka dusohoke natwe turyohege twishime nka team. Ego katoye naguciyemo nashobora akazine ka team akazine ka team nawo mama yari wallahi sicho gereza ntuzi ko Kimojene ni kidugamo rero murashobora kutubwira mu bibona gute ibyo no munsi uyu munsi by'ukuri n'umunsi wo kunezerwa nk'umuryango nk'iteam. Twakoranye nyene kugira dusangire mu bisanzwe kandi kuba turi umuryango turakundana dufise urukundo. Ego umwana asa n'igipopi. no kuri je natangaye kuri uyu munsi kuko kuri jewe uyu munsi umbereye igambere no kuri nta munsi numwe nari mwigire mba muri bino bihe igambere rega sidamenya neza ivyo ndimwo hanyene nyene ndayobowe nk'inka igiye ku macuniro. Yes biba bitoroshe gutegura ibirori biba bitoroshe kumbure byinshi turaza kubibona kandi byinshi turaza kubibwira ariko bararuna bishaka kumenya nk'abantu nkamwebwe mwisanze muno mugwi byagenze gute kugira mushike muno mugwi? Imana yabikoze. Bo icambere Imana yarabikoze gatwisange muri no mugwi. Icya kabiri nuko twe twabishatse kujamwo. Ego twabonye ari umugwi w'urukundo kuko hari imigwi myinshi mu Burundi twashimye kujama ariko bivanye n'inyifato yabo canke ukuntu batwara abantu tumure twaneza ariko tumaze gushika muri uwo mugwi twarabonye ari umugwi mwiza w'urukundo witanaho ufashanya urabona kuboko njemvye bose. Umutipe yavuye Mwaro ndagutera histoire rero ibintu bibaho. Umutipe yavuye Mwaro avuye Mwaro atagiri ashikira mu Gisagara aje muri kimwaki avuga ati we ba open utubwire open aje bizura abyaje nico ngeze ari yego open uguruka utubwire avuga ati bahungu ahita rubona umbwira cyatubwira ati bahungu murabona cyaravuye Mwaro ashika mu Gisagara nta muryango ntaki ebana murara muri team kwa gwa rukundo rwacu tumuhinda abaho neza kwa byibushe uko yambara ishati gera rikamufata n'ibijumbu yaribagiwe yego nivyo ro muri team twe turakundana yari brage ariko byarabaye mbe naringeze reka tubashimiye kwanza turaza kugaruka okay bitangura ibikorwa nyine. Amen.